bakunzi ba B-Info Plus aho muherereye hose ndabaramukije amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ndetse n'imiryango yanyu yose ndizira yuko muri impore ni kuri B-Info Plus tugarutse kugira ngo tuganire kuri bimwe n'ibindi mu biriko birabera hano mu karere k'ibiyaga binini kuri incuro ntabwo tuje guteba cyane mu gihugu ca Kongo turaza guhaca amazi cyo kibandaniriza mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na hano mu gihugu cacu cy'u Burundi kumenga telefone ndi kumwe na Musanguzi Mwezi reka ndamuikaze abaramutse hama duce twibandaniriza karibu cyane Musanguzi Mwezi ego amahoro cyane amahoro bakunzi ba B-Info Plus anamutsa bose bakora cya gikorwa cyo kupataje ibiganiro no gukora subscribe abo bose nabwira nti mukora igikorwa cyiza rwose kugira ngo mushobore gusangiza abandi tugira twashikiriza hari abadafite ukutamenya ariko barako kumenya biciye kuri mwebwe urakoze cyane Musanguzi Mwenza reka nje saba badukurikirana batayagira sabone babikore kugira ngo badufashe kwagura umuryango wa B-Info Plus ariko kandi ndabibutse ko tugomba guhera muri commentaire kuko nico kibanza ciza kibereye gihuza twebwe twashikiriza izi nkuru namwebwe musanzwe mudukurikira uyu munsi tuja kurabira hamwe impamvu hari ubwoko iyo bugize ico buvuga bigaragara baca bufata nkaho menga bariko bigisha ibyo kuvangura amoko canke ibyo gucanishamwe bamwe n'abandi mu gihe haba hari ubundi bwoko nabwo ubwirata bukishira hejuru buvuga ibyo bwigombeye wikuta mu gituza ariko ntihagire ikindi kintu na kimwe kivugwa kuri ubwo bwoko turaza kurabira hamwe impamvu kumbureho bariho ico no kwita gusumbane hagati y'ubwoko umwe n'ubundi ariko kandi dutangure muri Kongo dorotse kumva aho leta ya Kongo yatangaje ibicishije ku muvugizi wayo Ekenge Bomosa yuko FDLR ahari hose yuko yo kwiripotinga ku birindiro bya FARDC canke bya MONUSCO inyuma y'iri tangazo ryashizwe na Ekenge Bomosa umuvugizi wa FARDC twarabonye urundi rupapuro cyangwa se nitangazo bisa nkaho ryanditswe na FARDC rivuga ibintu nk'ivyo nako plutôt na RDF gisirikare cya leta y'u Rwanda rivuga ibintu nk'ivyo usibye ko mu nyuma RDF yaje kubeshuza ivuga yuko atariyo yoba yanditse iryo tangazo reka rero tubice rya nino turabire hamwe mu byukuri nimba aba ba FDLR leta ya Kongo yasabye yuko bokwiripotinga yuko boba bagihari naho boba bari cyangwa nuko boba batagihari ndeka mikaze Umusanguzi Mwenza kumbure adugire ngaho buke kugira ngo dushobore gutahura bimwe nibindi karibu cyane Musanguzi Mwenza urakoze cyane hano numva kumenga harimwo ibiyagwa bibiri cyangwa ibyo tuganira ko bibiri cyane cyane ko sinzi kintu cyane wavuze kijanye ni cyabamwe bishyira hejuru gusumba abandi cyane cyane navuga ibijanye n'ibyamoko hanyuma hakaba n'iki kintu cyaba FDLR kumenga byo bari ibintu bibiri ego none rero nibaza ko twera ku cyaba FDLR cyangwa tugahera ku cyamoko reka duhere ku cyaba FDLR ego twere ku cyaba FDLR rero baranditse nabo itangazo rigaragaza yuko bumvise akamo ka Ekenge Bomosa bagaragaza neza yuko bagomba kwiripotinga uko babibwiwe amakuru bahawe kugira ngo babishyire mu ngiro ko byategetswe ko bimeze rero baravuze intambamyi bagiye barahwana nazo na cyane cyane intambamyi zibiri baravuze yuko RDF babuza bahindira ngo babandanye bagiye bagiye ahari MONUSCO hanyuma yindi ntambamyi nabo bahwanye nayo ni ukuntu muri bo habaye babaye benshi abandi binjira bigira karaba FDLR kumbe naho batumwe na Kagame muri icyo gihe rero byace biba intambamyi ntangere ikiratuma badashobora kuronga iyo baba niyo baja bagaca berekana neza cyane ibyo twokwita mu gifaransa inquiétude y'amakenga yuko ibyo bito bigenda bivugwa bitagomba gushyirwa mu ngiro ku mpamvu zikurikira muri Kongo FDLR bakavayo bikagaragara ko bavuyeyo u Rwanda nabwo rutari guhana n'ibyo bibazo bikurikira kuko aba FDLR bari bariyo kuko bari bakozwe n'ibikorano by'abantu bariyo batikira iryo zina ariko ari abakozi ba Kagame
ni ukuvuga ni nka kurya abarikoze ubuhinga bakoresheje bafashe barakora FDLR bacakwa n'abagenda kubahiga, ni ukuvuga ni umunyarwanda higa umunyarwanda. Ni nka bimwe bakora muri Mozambique. Umunyarwanda rero yahize umunyarwanda, biragoye ko umunyarwanda yipotinga ku munyarwanda kandi bazi ibiri bagiyeko. Muri make abanyarwanda niba bariko bica abakongomani bo bazi ibiri bariko barakina byo kugira ngo igihugu cyabo kibandanye gitera imbere, ariko aramaraso y'abakongomani bariko baratanga yaba umuhutu n'umututsi mu munyarwanda, abo bariko barakinira ku buzima bw'abakongomani. Ndetse ndateranya abakongomani n'abanyarwanda oya, ndiko ndateranya abantu bandi, ndiko ndavuga abantu bari kugereye binjiye biyicira abafudirere kandi atabafudirere bari inoti, hari inoti bariko barajya zigatuma abakongomani benshi ariko barahashirira kubw'inyungu zabo, inyungu za mbere na mbere bakeneye kwagura igihugu cyabo, ubwa kabiri kuronka ubutare, ubwa gatatu kwiganza. Ibyo bintu rero bariko bararondera muri Kongo. Rero abafudirere muri make ntibakibaho nk'uko n'ubundi babaho ku izina. Abariyo ni ibikoresho bya Kagame, ni ukuvuga ni nka RDF n'ubundi yagiyeyo, hama RDF yindi ikagenda kuyihigirayo yirondeza abizi bariyo, kuko ibizi naho bari n'amazina y'abarabazi, kuko nabo bagenda batuma barabazi. N'ikimenyamenya abafudirere banyabo baramaze gusaza, bageze ku myaka nka 70-60 kuduga. Exactement. Baravuze yuko babashika nk'igihumbi none ko bamaze kubavuga n'igitigiri, abo bandi nabo bazananye hehe? Bigaragaza neza twisunze ryo tangazo FDLR banditse yuko bagira ngo baracagiye kwiripotinga, bagaca basanga babategereye ko muri wari abavuga amakuru muri make nabinjiye mu nyuma batumwe na Kagame kugira ngo babitwe aba FDLR, ariko aba FDLR ba pirate. Umukuru w'igihugu cya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yarigeze kubivuga aho yerekanye neza yuko aba FDLR batakibaka ingufu zo guteza umutekano muke mu Rwanda bari bafise. Rero no munsi aba FDLR banyabo batabasaba yuko haba ibiganiro kugira ngo bibe ngombwa nabo baronke directive kwisunga kugira ngo canke uko bo kwisunga kugira ngo bashikire ibyo bibanza babwiwe bagomba kwiripotingamwo. Kuko urabona yuko bagiriza aba FDLR yuko ngo bace binjira muri Wazalendo, bakongera kubagiriza ngo bace binjira muri FARDC ngo bacunze umukuru w'igihugu. Bigaragaza neza yuko abo umuhutu wese ari muri Kongo no mu FDLR, kuko nta mututsi mu FDLR ahari. Njanyibuka akantu kamwe babaye nk'abafata abantu bavuga ngo n'abanyarwanda bahunze, babasangana amakate directeur muri Kongo y'abakongomani. Baciye bavuga ngo n'abanyarwanda bari bagende mu Rwanda kuko bafite amakate abiri y'u Rwanda n'iya Kongo. Mugabo bararavye none abatutsi bo ntibigeze bahunga, ntabo bari mu basanga n'ubwoko bwe bw'abahutu. Icyo bigaragaje bimwe nigera kuvuga yuko abahutu muri Kongo babangamiwe, barashobora gutura nawe umukongomani bakavuga yuko uri umunyarwanda kugira ngo bahawe umututsi w'i Rwanda. Rero muri make ibintu ikibazo cya FDLR cyatari akayobera abahinga, reka ndabivuga uko nyene. Mugabo umukuru w'igihugu cya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yaramaze gutora umuti wabyo. Umuti wabyo ni uwuhe? Ni ukubakubita, ni ugukubita RDF, kandi urabona ko babarembeje cyane, barabarembeje kandi batogumye babazibira no kugira yuko nta RDF basigaye, kuko kibigaragaza bavuze M23 iyo ikubise ni ababara abakongomani, abanyarwanda usigeze urabe umuvugizi wa M23 mukuru iduhungirehe niba yivugira. Exactement. Mukuru wa byose nawe ni Kagame, kuko n'ibintu byamaze kugaragara, mugabo bagerageza kubihisha bakoresheje yamvugo ya diplomasi. Ibyo rero nicyo gituma ba FDLR bace baza rero basaba inzira, basaba gutunganizwa neza, basaba ibiganiro kugira ngo nihagera igihe ariko biripotinga nabo ntibongere guhura n'intambamyi. No kuba muri make bakeneye ikinga iminite. Yabwiye ati mwese gerere nagiye kwishikana, agace agenda kwishikana, kandi naho
bagaca babasanga aho bari kugira ngo babakize ibigwanisho bavuge nabo babakantona icyo bariko barasaba abayifuderere icyo baca basaba mu nyuma kuko bamaze kubura aho babigizwemo n'abayifuderere kuko nako n'aba RDF kuko aba RDF ubwabo ntibakeneye yuko abayifuderere biripotinga igatangazwa ntibarikeneye exactement bakeneye ko baguma muri Kongo kugira ngo bagumane idiri yo kuza barabasanganya bagumye barabandika bituma bagumiza bimwe bitego n'ubwirinzi kuko byamaze kubagaragaza yuko Kisekedi yakwisha umwanzi turakamba rero tukingaho nyene Kisekedi yamaze kumenya amakuru neza y'ibiriko bibera ku rugamba uno munsi arabikiza akarere ubwize yo kubitiza akarere abayifuderere kuba bigatangaza RDC yarisohoye Allo ni ukuvuga hari itangazo ryasohowe n'aba RDF bitari rya nyaryo mugabo abantu bamwe n'abandi bavuga bati byari byabaye mu buryo bw'ibanga ahubwo bijya bica birabatoroka niko kubihakana officiellement muri rusange dufashe tubwire mu ncamake byari bigizwe na rya tangazo kuko ryari muri mu Cyongereza rya tangazo yavuye ndabivuga kuko urubuga rwa RDF rwabigaragaje tangazo rigaragaza yuko aba RDF n'aba FDLR ko bo muri Kongo bagataba abakuru ba M23 yuko batokwivanga muri ico kibazo byari byagaragaje yuko bivanye kw'ivyo Amerika icyatsi ku Rwanda yuko ishobora kuba ari yabikoze kugira ngo bibe mu buryo bw'ibanga enda kwereka ikibigaragaza rimwe na rimwe uriko aba resistance ku rugamba y'aba M23 RDF urabona ko isa ari nka ntayo aba wazarendo bariko barakubita byovyo bijya biragaragaza yuko ijya karata iri kirakinwa yijanye n'ibintu by'amatangazo atatu nubwo rimwe kigeze cyemerwa bashobora ko arishira mu ngiro mu gusakirifiya abaze guhunga batigeze baronka amakuru muri make ngaho tubona yuko hakwiye kuboneka guhunga ko ba RDF bakaba no mu bice bafashe bahunga ntaho batsinzwe kugira ngo hapfe bake bivanye na rya tangazo rwavuze ni rya fake baze kugaragaza neza yuko bari muri Kongo baca bagira bamwe bashobora gusakirisha ngo bapfe kandi bari kubabwira ati ni mumbeyo basebe kubabone mumbeyo mugari gatangazo bararitanga mu buryo bwa diplomasi mu buryo bw'ibanga kuko igihugu cyafite amabanga kigashyira ku mugaragaro bijya rero bishobore gusanga hari ukuntu ryabatorotse ugasanga ni ryanyaryo ariko riko yatuma abawazarendo bataronka amakuru ya nyayo bagaca bakubita aba RDF nabo badafite amakuru ya nyayo mu yandi majambo ushatse kuvuga yuko mu miharigwana RDF iha komandema hejuru ya M23 na FDLR rimwe ni kuvuga nakubwiye yuko ni kuvuga iyo bita FDLR hariho original n'indi pirate yibanze muri bo y'irikiraka ni original kirabafasha kugira ngo barabuge baronka amakuru akenewe ni kuvuga rero iryo tangazo rigaragaza yuko bari kwabwira ba RDF n'aba FDLR ko bagomba kubagiriza agahengwe kavuze mu bijyanye no kwipotinga rero kubw'ibyo aba RDF ntibahawe amakuru yo ku rwego rwo kuvayo ahubwo biyerekana ko bari ku rugamba bagaca bakurikirayo kugira ngo ntihazogire abasubira inyuma kuvuga amakuru y'ibyabaye muri Kongo muri make u Rwanda rwabadandaje aba FDLR rudandaza n'aba RDF kugira ngo bakubitane muri Kongo bahuye n'abawazarendo ntihazogire n'umwe asubira inyuma ngo agende kuvuga amakuru ikibigaragaza ni ukuntu hariko hagenda harukiritwa abandi basirikare mu gihugu cy'u Rwanda ako kantu kumvikane kuko kari mu bwenge aho ndiko ndavuga nisunze ryatangazo ryarindi ryari rihari ryarindi iri ryasohotse mugabo akanga kuryemera twaca tubona ku mirongo y'urugamba haba muri no muri side Kivu ku mirongo y'urugamba ntifashe neza kandi ibyo namwe murabitaho oya ku ruhande rw'inyeshamba ibintu ntabwo ari neza kabisa bariko barageramirwa cyane ibyo rero biriko
biragaragaza yuko iri tangazo nubwo ritemewe kari ryanyaryo riba riko rirashyirwa mu ngiro mugabo bagaca babareka bakagwanya bakabaheba kugira ngo igihugu cy'u Rwanda kigume cyifuza ubutaka yuko hari ubwirinzi atari igisirikare. Abari bariyo ntibabemera yuko banataha unatashaka kubona ubona aho baca kwifuriramo. Mandi majambo n'ibimazi RDF yatanze ibimazi yacitanga kuko bamaze kubafukura Kisekedi nawe akaba yigumye kuvuga abadembo bariko barabyumva banyaruka kwishika nakiri cyane cyane naho ahunge mu kandi gace bamanike akirika naho ubundi bwo barabamana kuko ibi byose mbabona baramforo kuko mu maso bariko barabatanga kugira ngo bibe ngombwa bace bafata aba ADF bose bagiye muri Kongo nagiye no masubira inyuma abavuga bati twe namusoja n'umubigize tumika muri Kongo barabaye memetwa muri icyo gihe bakeneye iki urabona ko ibiganiro by'Doha biriko biragenda bitera bijya imbere banasinye ibintu bijyana n'agahengwe ko wahuje ariyo bahaye gukurikirana ingene ibikorwa bizogenda byo gushyira ibyo basezeranye mu ngiro womenya yuko rero bakeneye niba azoba ibyo bita isaje cyangwa kuvanga igisirikare barakeneye yuko muri abo RDF bagiye ndiko ndabumva duga ku ijambo muri abo RDF bagiye barakeneye yuko baca babasha ku gisirikare cya Kongo ibyo Kongo nayo irahirika ku giti ibyo wowe ntibizigira ndongera gukunda ni ukubwira abantu bakunda igihugu atakiroberi bazananyemo aho none agomba nce mvuga wana ko Cirombo yarahira renga yuko akiri president ivyo bitazova byongeye kuhaba ndetse ikaba nimwe mu mafakti agomba gutuma Kongo ishobora kuba yohindura ubwizwa shingiro muri make Cirombo amaze kubetiza karere kuko na abo bagwana nabo tuzogaruka ku migano byacu byo hanyuma barabazi ko tuzababwira ku bijyanye inama yabereye i Nairobi mu biganiro byo hanyuma icyo yari igamije igituma abaoppoza na cyane cyane bakarindani mu gihugu aribo bayitabye mugabo hakaba hari abatayitabye icyo turabaza uti mbega byari bimeze gutya ibyo byose tubigaruka ku migano cyo hanyuma ariko muri iki urazi ko bavuze ko tugomba ku bintu bibiri two tuva kwa FDLR tugaragaza ibiri ndani byihishije ariko mbabare gato ngaruke kuri FDLR ni kiye gikorwa FDLR yoba yaragaragaje cerekana yuko mu byukuri FDLR baho hari bitera bigaze kugaba mu Rwanda muri make ikikorwa cya mbere mbere yagaragaje yuko ibaho kuko batanze banabazi abasigaye kuko hari bari mu gisirikare gikuru cya Habyarimana bakihari hari ibyo FDLR mu byukuri harabo bazi urumva ko bakize kavuga ko bari 1500 kandi bamaze gusaza bageze kure uretse ko bavanga abana babo nabo ngo bakira bigize icyobere ariko siko bicari bigenda ndakubwira yuko icyo gikorwa cy'iryo tangazo FDLR yasohoye kiri mu bigaragaza ko babaho bagaca berekana yuko RDF nayo yabazibiye ni muri ya ntumbero ikigaragaza yuko bari mu mukino bazinanye hagati yabo none gute RDF yozibiye umunyarwanda mugenzi we agiye hariya no kuvuga bagomba aba FDLR bagwe muri Kongo naho baronke icyitwazo cyo kuguma muri Kongo bakomeze bwabwirinzi bashobora kurungira abandi ari badanza habo rero aba FDLR nabo basohoye iryo tangazo kuko kubandanya agakino ahubwo Kongo kuba nayo yabahamagaye nuko yabonye nabo ko bari mu gakino bariko bafasha abakongomani kubaho kuko naze ndabivuga bariko bafasha kwica abakongomani kuvuga ba FDLR bari muri Kongo ntacyo ariko bafasha Kongo nayo itegerezwa kubirukana kuko niwe ariko aratuma abakongomani benshi baguma bapfa kuko nakubwiye igiciro ibyo babikoze icyo bakeneye nakubwiye yuko bakeneye ibintu bitatu wabivuze wavuze ko bakeneye kwagura u Rwanda bakeneye ubutare bwo muri Kongo ikindi no kuguma no kwiganza icyo no kwiganza tuza kubigaruka ko twagenda kuri ya topic ya kabiri niyo twinjira mu bijyanye n'ingene bagomba kwiganza ahubwo duce twinjira ko directement ducira rero ko kwiganza kuca guhagarara ikintu cy'amoko kuko kajya gace ko muri Kongo kubera gatunze cyane kandi kimbuka ukabuze yuko mu gihugu cy'u Rwanda hari ibintu byinshi bitanyimbuka bakaba bakeneye ko gace mbese bakinguramwo umbabarire gato mu kukinjira neza mu gice cya kabiri turiko turabona ubwoko bw'abatutsi
bariko bihaya bavuga yuko ari ubwoko bw'Imana, yuko ari beza ndetse bemerwa n'Imana. Abandi iyo bavuze abandi babasha kuvuga abahutu n'abatwa yuko ari bivume, yuko atabwenge bafise. Ahambere ndashobora no gukoresha amajambo Kagame ubwo yavuze, aho yavuze ngo mu gitigiri cy'abari mu Rwanda ngo ibice 85 n'imbwa, mugabo mu ruhongore u Rwanda gusa uruhongore ngo ibice 85 n'imbwa, 15 gusa nizo nka. Mandi majambo se kuvuga yuko abahutu ari imbwa, kubera ko ibice 85 hama ibice 15 ari abatutsi. Sinzi hano ningene wocu hinjirira abantu imbere yuko ninjira aho hantu. Reka mbanze mvuga ico kintu nisunze ibintu Thomas Sankara yavuze. Thomas Sankara yavuze akantu kati ndagasigura mu kindi ntabwo mu Faransa. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répond celle de son malheur par sa lâcheté ou sa paresse. Il fait le choix de rester dans les chaînes. Mu kirundi bavuga ati umuja atagira ubutwari bwo kwigumura ntakwiye no kugirwa ikigongwe. Uwo muja nyene niwe wenyene yikwegera ayo mabi, niyemera kuguma mu minyororo ubwoba canke ubunebwe. Ni ukuvuga byavuzwe na Thomas Sankara. Kubera iki kintu ndakivuze kugira ngo nerekane ibintu Kagame yaravuze muri uwo mwanya. Yaragombye kwerekana yuko umuja wenyine adashobora kwikomera induru. Uwo muja wumva we wo gutabariza gute nawe ubwe adashobora kwikomera induru? Kiba kigoye cyane. Ni ukuvuga rero Kagame yaragiye araraba asanga abahutu bo mu Rwanda no kwikomera induru birabagoye kuko ni benshi. Kumwe boza hamwe ashobora kubicira rimwe nabo mwagize genocide. Ni ukuvuga kwitanga ngo bapfe birabagora. Abahutu bakunda ubuzima bwabo, n'abatutsi nabo barabutanga. Ndabo karuhumbisha agombye kuvuga. Akunda kumva cyane icyo agombye kuvuga mu ngabo gisobanura n'abandi bacumvireho. Yego. Yakonde kubabwira bati reka kumwe mwe muhaguka muri benshi mwo tugwanye. None imbwa ni inka. Ujya igikaze n'igiki? Imbwa. Ni imbwa. Imbwa rero izo zicungera iki? Inka. None kumwe inka kitanga inyama, nuko yamba ikazitanga inyama. Yego. Barakwiye kumenya bati twe turi imbwa turya inyama. Kwerinda biti imbwa rero ibamenye ko bategeza guhiga hanyuma hari inka barya inyama. Aha rero nawe ushatse kuvuga yuko ibi Kagame yavuze yarafise ishingiro. Kagame yagombye kubakebura kiri ngo haguruke mu dukubiti. Ntabwo batabyumvise. Haguruke mu duhigi. Kandi mwo twomora muri benshi. Sindaho karuho kumvikana. Karumvikana ariko mbabarire imyaka 30 iraheze. Turiko turabona aba bahutu nyene bo mu Rwanda bari nyuma y'igihugu. Ama initiative yose bakoze kugira ngo bikunde basubire mu gihugu byaranze. Tubite gute none? Ergani novuga yuko ari ubunebwe bwabo utagomba gupfa. Kuko ujya icyatumye abatutsi bafata igihugu bo baremera bakitanga kibimazi kugira ngo bashike ku gihugu. Na Kagame yaravuze ko bo badatinya gupfa. Rero kuvuga kubera rero abahutu mbabare ngo y'umugo. Cyane ababantu kugira ngo bakongomane bakumva barumva icyo bavuga ne bumva neza. Ababantu bo ntibatinya kwitanga basanzwe bafite ingufu zo gukora. Kandi rero bafishisha mugabo ikijanye no kwigarandura ubutegetsi bubi. Birabagora ariko ndashimira cyane bamwe mu Barundi bafashe intumbero yo gutuma hariho izanzamuka ry'abo bantu bari mu ikiro. N'abandi hazizoba ari zanzamuka. Ubundi ndabashimira cyane. Ariko icyo novuga ni iki?
bidahendanye nariko ndavuga ibyo barondera muri Kongo muri bwa bwibone umbabarire ndakagaruke kuko bo baravuga bati abatutsi ni beza ego indirimbo bakazibyina yego indirimbo zirahari mugabo hageze aho umuhutu nawe yivuga ati ndi umuhutu bacaka kuvuga ngo bafite ingengabitekerezo hari mu Rwanda bagaca kwanga afite amacakubiri mugabo babivuze bagakoma amashi Jesi ndahamagaraga umuhutu n'umututsi bitane ahubwo ndiko ndahamagara umwe wese iyo gitari kandi yiyemere abeho yiyizi avuga ati ndi umuhutu ndi umututsi ndi umutwa isi arukuri yateguye amabara imana yigize neza amabara yafite amako kandi bikavuga umuremyi w'ijuru n'isi yabiteguye neza yaragiragira abazungu iragira n'abirabure iragira n'abadimudimu umwe wese arafite aho yiyakira bati genda umwirabure ntibihinduka kandi tuziyakira nk'uko nyene bikunaniye kwiyakira urihindura ariko biba bigaragara ko uri umwirabure rero niyo ibi bintu birakenewe ko umuhutu yiyumva ko ari umuhutu umututsi akimva ko ari umututsi umutwa akimva ko ari umutwa tukabibana nk'uko nyine twese tubivuga niyizira ndi umuhutu ugashatse guca uvuga ngo je nta bwenge mfise ni ufise ubwenge kumushyira hasi cyangwa kugushyira hasi wewe umusasanguzi mwenzi umbabarire gato tuze turavugira ku bintu bigaragara sivyo abahutu bo mu Rwanda ni bice 85% kwijana vya population rwandaise abatutsi ni bice 15 ariko uwovuga ko abahutu bo mu Rwanda ari bigogi mweshi ubwo z'ikinyarwanda nyene iyo babatutsi ko bamaze imyaka 30 bari nyuma y'igihugu uja mari myaka 40 imyaka no kuvuga imyaka 30 iratari mike asigaye nk'imyaka 10 bakiri mu buja muri runaka rero isigaye ibyo bapanze bamaze gupanga ibitari bike amafaranga nabonyera ko aritunganya bisuganya ariko na kera wibuke ko FDLR Kagame yarayinjiyemo FRN Kagame yinjiramo nibiki bivuze ko nibyo ndero ko apanga Kagame atazoginjiramo abazogomba u Rwanda ntibazoza bitwa FDLR canke FRN bazoza bafite irindi zina ryabo kuko nta bizina bazoza bafite ngo kwe mucabutu canke turabaki azari Grex sise konza ne bayoka kurema igihugu nikizogomborwa nabo bantu biko kugihugu kizogomborwa n'abahutu n'abatutsi ko n'abatutsi bageramiwe ibyo kuvuga abantu bamara kuja hamwe kuko byabaye mu Burundi adusaba amasezerano kuko ari mu Burundi mbere mu Burundi bazobara gutwigirako ariko kujya twigira ko ibice bikiye kurongora bakwiye kwinjira mu gisirikare ingene bakwiye kuvanga ivyo niko bizokurikirana kuko bazovuga bati tugombe dupfe n'ubundi twari twapfuye hanyuma igihugu tugombe tukigarure hanyuma tugitware twese turi hamwe imbere yuko tubandanya kuri iyi suje ya kabiri turiko gira akajambo ubwiye abanyarwanda bose muri rusange dufatiye ngaho akajambo n'ubwiye abanyarwanda icyo nuko indani n'inyuma hariho bamwe biyumva ko ari umwe n'abandi batabyumva bivanye n'imiryango reka nuvuga nka Kagame ashobora kuba ari umuhima akagomba guhema abandi bigatuma abandi bo mu bundi bwoko bw'abatutsi ibiyimbanemo kuko nk'ubu nk'akaroro muri icyo gihugu cy'u Burundi muri kahise zaragaragaza neza yuko utari umututsi w'Ibururi ukaba umututsi w'Ibujumbura bavuga bati umuco w'Ibururi asuka umututsi w'Ibujumbura turabizi cyane rwose rero muri make nabo nyene no mu Rwanda nuko bikiri mugabe icyo bandi babwira bona tahura nuko bizohinduka kuko abatutsi barafatanye mu nda n'abahutu kuko nabo nyene isi bose bari imbere bababazwe n'urupfu rwa Kizito Mihigo Kizito Mihigo yari umututsi nta kabi yari afise nta n'ikintu wumva gifatika babonye uretse ko atavuga yuko nabo bapfuye batazize icyo bita jenoside nabo n'abantu nabo nyene bitwa urundi rugomo icishe jenoside mu ndirimbo zimwe zinagiye aririmba rero menya yuko hari abatutsi bamwe bamwe biyibona abandi nabo bagaca bugufi bakifatanya n'abandi kubwo kumenya ko baremwe mu ishusho imwe bafite icyo bahuriye ko bose ko bapfa atanu badapfa muri make rero igisigaye nuko abo bahutu n'abatutsi bamaze kuba barafatanye mu nda mahera bariko barashyira hamwe hari abatutsi bariko bavuga bati twebwe twifatanye n'abahutu kugira ngo
tuze tugire umuryango umwe w'abanyarwanda ariko muri abanyarwanda hakandi icyo bita umuhutu n'umututsi ariko hari icyo bita umunyarwanda bari mu buryo bwo kurema ubwoko bushasha butikirirwa abatutsi n'abahutu n'abatwa ahubwo bitirirwa ibihugu bakomokamo nk'uko abo bita abarundi abo bita abanyarwanda abakongomani abatanzaniya ziko byumvikanije aho ndagutahuye cyane twibandanize rero je ndabonye indirimbo ivuga ngo abatutsi ni beza n'Imana irabemera n'andi majambo akurikirana ndazi ko nawe wayibonye kuko ni nawe wayimpaye nari cyatumwe ndaguhamagara muri kino kiganiro cy'uyu munsi abahutu se ni babi ngaho rero niho ngomba ndugirire ngaho ngaruke neza honyine boboza hejuru bakerekana ko ari beza aho mbega abahutu nabo si beza aho hantu reka rero tugomba ducasangure gatoya ibyo bintu byo kwishyira hejuru bo babikurahe reka nakubwira ikintu kimwe mpora numva n'abahutu ubwabo bavuga yuko abakobwa b'abatutsikazi ari beza kandi ni nimwe mu ipiyo igihugu cy'u Rwanda gikoresha kugira ngo gishobore gukonvenka ibihugu bitandukanye byo mu isi kumbenye bafatira kuri ibyo ariko cyo nakubwira uramaze kubona umwana w'umutukazi avutse muri ano mahoro kuva habaye amahoro ngaha mu gihugu cy'u Burundi sinavuze ngo abahutukazi ni babi navuze ibyo mbona numva abantu bavuga oya je nawe navuze kubwira abo babi nabavutse mu ntambara rero bazovuka unyegera mu ihandage unyegera mu ibonke bigaragaze neza ko uzoba mwiza ese ubwiza bavuga n'ubw'umubiri ni fizike ubwiza bavuga n'ubw'umubiri umuntu arabitse neza reka uravye kujya ku rumenga warabitse neza icyo bashaka buri ko bwiza yego ariko icyo nakubwira cyo baba bahutukazi baba batutsikazi bavutse muri ano mahoro uzurabire ngaha mu Burundi ubu mbere mu Burundi yaba umuhutu n'umututsi nibo batandukanya biranabwiye kubatandukanya nyine uretse umwe wese aricyo nyina yamubariye kuko mama wanyakubwira ngo umututsi dufata ibyo nyine ibyo mama yambareko n'umututsi kuko ntushobora kumbwira ko mu Burundi utandukanye umuhutu n'umututsi udafite ibindi bintu warabiye ko cyangwa utazi imiryango y'abo bantu kuko nanga ari mu gihumburi iwanyu aho hantu menya yuko abahutukazi bavutse kuva 2007 uno munsi afite imyaka 20 none yego turaba n'abatutsi bavutse icyo gihe nyine bose umega banavukana wanashaka none tubwira bose uriko nako bamaze kuba beza ubwo uravuze ati n'abahutu baje bose bari imbere abahutu ni beza ahubwo abahutu baba babi bivanye n'intambara barimo abatutsi babo babiryara abatutsi baba babi mu gihe bafise umutima novuga wo kwica abandi so twibandaze n'ikiganiro cyacu dusa n'abaja ku musozo ndabona twakoze umwanya utari muto yego tubwire iki abarundi n'abanyarwanda icyo nobwira abarundi n'abanyarwanda icyambere na mbere ntibamenye yuko umuhutu n'umututsi n'umutwa abo bose bava amaraso kandi ayo maraso ugeze kwa muganga ntibarangwa nayo umuhutu ntibarangwa nayo umututsi ntibarangwa nayo umutwa ubuye barayagutera upfa kuba uyakeneye nimba amaraso y'umuhutu bayatera umututsi akaguma ari umututsi hama amaraso y'umututsi bakayatera umuhutu akaguma ari umuhutu mbega izo njyane ziva kuki ubwo ibyo bari ibikinisho abantu bakabikisha ngo ducanemo ntidutera imbere rero icyo novuga ni abantu baba biyizi ko ari abahutu baba biyizi ko ari abatutsi bahagurukire bagwanye uwo wese yoza bacamwo amoko ahubwo bafate igihugu cy'iterambere nicyo rero novuga kuko urabona kano karere abo bantu barimo kwica bizo bice bamwe ngo bishime ariko ikintu cyagaze mu kwishima kugira ubwibone bimwe navuga buri ko buratuma baterana Kongo abanyarwanda ni nabwo ko batuma n'iterambere cy'abandanya muri kano karere n'abundi bwo kano karere nta muntu wese ugenda ngari kano za Amerika za hanze za Dubai aha niho bo Dubai aha nyine iwacu muri kano karere so reka nagushimira cyane Musanguzi Mwenza urakoze cyane hari ikiganiro twemereye kumbure mwanya wadukundira cha tugaruka muri studio tuganire kuri ujya mubonano cyangwa se nama
uyu President Kabila ariko arakoresha i Nairobi? Ego abaza ko dukurikirana n'ubundi ndabibemereye ikigo ndakiba kuko nabikurikiranye kuva bigitangura mbere no guhamagara nagira yuko batubona mu kiganiro cyo hanyuma kikubwira nyine. So urakoze cyane rwose, reka nca ngirwa ko nshimire bamwe n'abandi babanye natwe muri kino kiganiro, ndabizeza yuko mu kanya kari imbere dusubira kongera mu bindi biganiro, ariko kumbure bamwe n'abandi mushobora kuba mutabitahuye neza. Ndashaka mwumve yuko tutariko turigisha amoko, tutariko turigisha amacakubiri, tutariko turigisha ivangura amoko. Turiko dukora bino biganiro kugira ngo wewe uri umututsi wumve yuko atakintu na kimwe usumbije umuhutu, nawe uri umuhutu wumve yuko atakintu na kimwe usumbije umututsi. Twese turi abarundi, dukukira ubwoko bw'ibihugu byacu, ni ukuvuga ubwoko bw'abanyarwanda, ubwoko bw'abarundi, ubwoko bw'abakongomani. So niyo mpamvu twazanye kino kiganiro kugira ngo bamwe n'abandi biyumve. Hariho abamaze iminsi cyangwa se abumva abasigaye bafise n'isoni zo kumva yuko yokwitwa kanaka, ni ukuvuga muhamagaye mu bwoko bwiwe yumva kumenga ni igitutsi, yumva umenga ni igiterasoni, ariko siko biri. Mbiza yuko tubaho tuzi abo turibo, ariko kandi ico turi ntigitume tuma twishira hejuru canke twisuzestima, kubera yuko twese turi ibiremwa by'Imana. Kandi abashimire mwebwe mwari mubanye natwe muri kino kiganiro. Ndabasaba dure muri commentaire kugira ngo twuzuzanye, tubazanye n'ibindi, ndetse tutanasobanukiwe tubisobanuze. Niyo mpamvu tuba turi ngaha ku bwanyu, turi abantu banyu, izi ni imbuga zanyu. Kandi nkomeze kubikebanura nizera ko tuza kongera mu kanya kari imbere. Ciao ciao.